gasore yagize koperative y'abaguzi, koperative de consommateur aha mu gisagara ca Bujumbura, acagira amakoperative ruguru yaciye hesha yishegera yatabikoze. No kuvuga nk'ubu ngaha mu gisagara nimwamushaka ibintu bizimbutse, ubu nyene nimugire koperative de consommateur ngaha mu gisagara, ikomine yose igire koperative. N'ubu komine Muha ica yumvikana na komine Giteranye ati sha hiyo haragahimba yegeraniriza ganda keneye haragenda keneye ikindi hanyuma iyo koperative ikirizana bishika biri ku ntoki ikigira kabiri, urumva iziwanyu zigira kabiri, iyo koperative igakigira urumangazini ngaho bijya biraya barogura 1500 kilo uturawe zokigura 1000. Uwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahanura abanyagisagara ca Bujumbura kuja hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere kugira ibiciro vy'ibidandazwa bishobore kugabanuka nk'uko uharana intayo yo kuyikukira Rudoviko Rwagasore yabikoze hari kuri uyu wa 12 Nyandagaro muri zone Musaga ya komine Muha i Bujumbura. Aranabahanura kandi ko bokongereza amasaha y'akazi kuko duhomba amasaha agera kuri 16 ku munsi. Hariho ababo muri diaspora baheruka kumva ibikwiye bambwiye ntawe ryakabonetsaho umugabo akora amasaha 8 ku munsi. Mu Burundi ukora amasaha menshi nakora 8 barageze aho rero yiriwe yicaye kuri WhatsApp, yiriwe ku telefone, barageze gutaha amasaha 8 kuri 28. Urumva ku munsi duhomba amasaha 16 uruhombo Nunga n'amahera angana gute? Urwo ruhombo rw'amasaha 16 ni rumwe. Umukuru w'igihugu akaba yatanze izo mpanuro mu gihe yari karagendera abenegihugu mu ntumbero yo kubatera intege mu nzira yo gushika ku mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 n'igiteye imbere 2060.